murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri na bibiri vyerekeye ihagarikwa rya funde none ndakubaza kandi n'ibintu nibone tukira hanyene wowe ibyo ubonye byose ucufa gupubliye uko nyene ugaterera ko utabanje no kuyumvira shefu nakuri basi ndagusavye tugende bukebwe nuko tugende bukebwe none ushaka kuvuga ko iyi atari inkuru n'ukuri sivyo Jesse inkuru ibaza ko bapfa uko bayivuze vyahavuye bigenda gute nagize bwakeye muganga gikano murambarije ntasavye randeze ariko nawe kadede oya bakuru nka mwebwe ntimurinda gusaba rande bukamene nyambara bakuru gende ahora umukuru abo ndagize n'Imana ntiratangura kwakira oya hasha nari nchisuganya mukanya ratangura ndazi hari benshi bandindiri reka ndabizi ko batobura oya ntibabura naje kabisa sindagutevya ndazi ko harashobora kuba naremvye bo ntibigera babura none bagenzwe n'amahoro nizere ko utagwaye reka no kuri jewe ndakomeye aho wavyoba nivyo arimvuye kuraba kuru ngo ndabe ko yo barashobora kuvuga hewe none usanze ameze gute cemberuka yejo oya n'ukuri nta kuntu aho naguma nizera ko yokira agashobora kuvuga ibyo yabonye narijya ari we wenyene yashoboye kurokoka Imana yodufasha agakira vyo bari vyiza kwe jewe n'ukuri ndatanguye kwihebura oya urambonye sinzi ko hari kizova oya reka kwihebura bizoza ereka nibuke kadede haje hajya wowe urizera ko ashobora gukiraga muganga neza cyane ko vyatevye bitegerezwa guteba nyene kuko hagiye yarasinzikaye usanga yamaze umwanya munini mu kiyaga agerageza kwigwanira yoga asubira yigwanako n'ubundi nyane ivyo vyamubaye ingorane yarabuze n'umubona ngo amutabare ahubwo je mbona ko ari igitangaro kwe kubona yarashoboye no gushikira inkobe z'ibugo haga n'Imana kabisa nukuri Imana nidukoreye n'ikindi gitangara mizogikora kabisa niwe wenyene ashobora kutubwira ivyabaye ku burya bwacu reka tubanange tumuvura hari igihe woza ubona arakize mbabarire nguma ndakugora umuntu aho nibiki none wowe nka muganga hari ico ubona gihinduka yego cane none wowe ntavyo urabona hage nawe utari muganga ishwi yampaye inka je uko namubonye akiza mbona umengo niko kimeze oya reka twabonye yuko atangwe no kugerageza kuvuga ego mugabo bisa nuko atabwengagira ngira nije nshaka kuvyihuta bidakunda oya hewe ivyo kwihuta vyo ntibishoboka tuzorindira igikuru nuko tubona hari gitera ciyongera sawa reka tuvyizere no kwizizera reka jewe namushize mu gisabisho canje ca misi yose nukuri ndamusengera ijoro n'umutaga ntiwumva rero aho rero tugira ukwizera kandi naje ndakwijeje kabisa je ndabona ko hari akantu kaguma kiyongera ku munsi wakoze nyakugira Imana ni sawa reka ndakureka wikorera akazi urakoze Bigi wari ndakwereka nyaruka rindira ukuri si one love mu vyukuragira rutagara n'ukuri ndiko ndigasonga shasha nawe ukaguma umpamagara oya injira mu nzu urabe birashushe mama we Bigi ibintu bashyize kuri kane w'ibitivi umviriza nimba ari ivyo ndabiraba hanyuma wana je ndi busy kandi reka kungora rutagara n'ukuri we ntakiri atanga umuziki gusa ntakintu netwe niko ndakwereke iki ugarudagana nawe uwo ni one love kabisa ukuramvuruga kweli ayinge basi nzoke mu ehendabe kamara maza kuri kane w'ibitivi wabonye ingene funderi yatose je nagira nibindi ivyo sinari nabibonye none yego nabonye ko funderi yafashwe kutari wazimpaye none ingena babasuma babaringiro basubiranye ingozi z'ikibintu uko bihera zisubiranye ngo oya none rutaga nimba wasomye neza wabonye abaringiro bose none sivunderi n'abanyabitaye basubiranyemo nubona ko baruhutse bamupfungishije okay none ivyo vyuko abarengero bose baca baba basuma ivyo navyo bijemo gute nabara bose nico kimwe oya rutagara unukuri okay iyo uvuze ngo bose nico kimwe umushatse kuvuga iki mbiko baye mwigisha cyane muri ivyo byose mvuze ndiki kitumvikana
ninde tazi neza ko abarengero bose arabasuma gusa okay rudaga ndakubaza mu baseruko ibintu nkibi navyo urigera wumva kwera oya reka tuvuge ibikane b'TV yavutse okay nta kindi ryoheye nko kubona basubiranyemwo co bazi barazi kuyambura agashambara oya naguma ndabisubiramo kuko nakubajije mu baseruko naho urumva bagiriraniye nabi kare oya nyishura ivyo bikora ivyo urabwenge vy'abarengero none kugira mwungiri bugo nahunza abarengero marandura yagira nyice kandi twese turabaseruka we nawe urakunda ivyo wibuka oya nage gusa ngisu ndakwibutse yuko ni wacu bibaho en plus nibica byitirirwa abaseruko bose vyumvise have ngahoreka kunduhisha oya reka kuko bikubabaza imbere yuko ubona umucafu uri imbere y'inzu y'abandi banzu urabe kwiwaho kwandi kwanza ko ari one love big ndakwisavye none unyisabe naraheza kukubaza garudagara we nawe none basi kutanyeretse hasi ijya post iri munsi kanyenyeri asaba ikigongwe mviriza ndakwereka ivyanyoheye sinje ndakwereka ivyaciye kuri YouTube byose wapi sivyo mvuze je navuga bijya kanyenyeri yasabye ikigongwe kubera berekanye ifoto ya Funderi kandi cyaha kitaramwagiye pesa nisubiriye mu nzu Kanye twarazanye akavinyu gashasha kandi karyoshe bya grave ndagwe wumva vya vrai yego vreba kararyoshe cyane ntabyo gufsina ako nyene basi fakuzana ngira niko konduhura yo karakuruhura kabisa gafise n'ukuntu gasosa nakabadamu nyene reka bakazane turinywera shabukebuke merci Charisse wanje man hari gihe mpora nibaza ingene noba mbaye hiyaba ntagufise bikansi ubayeho neza nyene habirenze ndagufasha oya shareka kuvuga ivyo kuva nshika ngahi rusange niwe wa mbere wamvugishije uramenyereza ewe kanyenyeri nawe noneho ntwambereye umugenzi mwiza naje shana ratomboye n'ivyo utazi none nkubi yaba ntagufise muri ibi bihe ndiko ndacamwe yashimana je nibaza ko mba naradeprime kera oya sinobishoboye kukwemerera kuyingasha nama nakubwiye ingorane zirahera kirazira ko zidutwara munezero ivyo nibiki mana nawe nacu dakora kugira ngo ntwenge ivyanje subira kubijamo ngeze muhira nduzakanye ndaguhaye itegeko yuko uzokwama usohoka ukonda guhamagaye uravyumva ego mabuje ego navyumvise sugira ko kavinyu mugabo rero sinza kumwa twinshi kuko unasubiye gukora unasubiye gufata ibintu mu minwe kuva hamwe ikora koreye ryakoze ubona uri ku kazi urazi ukaba occupé n'ivyo vyiyumviro bibi nturonka umwanya wavyo c'est vrai ariko nyene biza biracamo bizoreka nanje bashe ndabona muko urifata neza gipe karibu cyane nawe nari tureka gusoma sawa kanyi yamba kanyi nana yambuka kanyi none ntubona ko mfashe ikirahuri mu ntoki ushaka ndakuramukisha no kubamfu oya ntaco l'essentiel nuko ndakubonye gipe ndagusukira kavinyo ego nimba ntabagoye nonyo karahuri kamwe oya ntabyo kutugora bako dutera inkuru nyene bisanzwe kanyi nanje kuraba wewe ndagusabye pardon ndagusabye pardon zo gukoza ndagusaba ikintu kimwe uvugane na Alice ufate yuko jewe ngaha ayendi nk'igitutu ntaboneka ufate ko ntahari oya kanyi umpa amahoro shakanye nukuri ndagusabye nyumvirize gipe twubaha ndakwinginze kanyi nukuri bire sinigeze nifuza kukunyegeza ukuri kanyi umviriza je nawe ntaco tugifise tuvugane oya kanyi tuvuge gute ushaka nzobivuge gute kugira kanyi basi ndakwereka ndagusabye umwanya nisigura please bisa wisigura wisigura mu biki nta kimwe nkeneye kumva ari bayi ari mfasha ari nukuri mfasha ihangane giti ihangane kubera gifite ishavu mureke we muhakanya bizohera oya wankwariye mureke aracyafite ishavu je ndabona ko kabaye mureke bonje kubera ko nakoze bijya bi kanyenyera rancize ari
Alo bosi Cuma. Twavugana ko nari mfise ico ndakubwira. Twavugana ko nari mfise ico ndakubwira. Nindira gato mpagaraye neza. Ibarabara. Nimwe ugume ku murongo. Sawa boss. Okay. Yewe. Allo? Oui, allo? Ubu ni kato turashobora kuvugana. Ngira rero. Hari ishasha ufite? Ubwa mbere nago ndakubwire ko wamugwaye. Umwe yacika ku icumu. Nubu ntarashobora kuvuga. Ivyo uri kurambira ni bibi. Ivyo nagutumye wesha. Ivyo nagutumye ntabyo. Ego chef ndabizi. None Mugabe biragoye ukuntu mushikira kuko hagwariye hacunzwe cyane ntiworaba. Ivyo narinda bizi ko hacunzwe. Wewe wari kumenya ukuntu umushikira. Hari kindi? Nukuri nubu ndabandanya ngerageza. Ariko makuru yo ndayaronka. Ndayamenya. Emwe ntacarashobora kuvuga. No. Umwanya n'umwanya arashobora kuvuga. Utegereza kumenya ingene umushikira ukamuhohosha nta bindi. Basha abapolisi baraho ukuntu baguma barifyuye. Emwe simbona ukuntu no bigenza kwe, simbona ukuntu nzobigenza. None wapolisi. Barafasha ku mutwe abaganga bose bakoraho kuri ivyo bitaro. Uwinjira wese ategeza kwerekana ikimuranga chef. Erega bo haba bananyibuka. Kandi abantu bahinjira bose baraharuye. Yego abantu bahinjira baraharuye kweri. Urumva rero turindira kire abivuge byose. Icyo nico shaka rero. Oya. Kimwe gusa abampa makuru. Bambwira ko bibaza ko atazokira. Ngwaguma ari kiruruma kandi nta nivyo acibuka ngira ngo. Ivyo ntavyo umenya shaka. Wibandanya wiyumvira gusa. Amayeri yose yo gushika hari. Ahubwo ndagutelefonye kubera indi nkuru mfise kandi iteye ubwoba. Nkuru nyabaki? Yimvire no. Urumva ngo gipe. Iyo bagire yishikane mu gipolisi ngo avuga ivya burya bwato ngene vyagenze. Ivyo wamenye gute gashe? Hewe mbwira n'ingoga wabimenye gute? Urebagiye ko telefone yiwe tubona ivyo ikorera ko vyose. Ni message yandikiye mugenzi wiwe nca ndabibona uko. Ya. Kajya kabwa narinda vyiteze mukama wanje ko kazorufuka gusa. Sento fe ugata kuzorufuka. None dukore gute ga boss? Umve. Uri kurambata wewe. Nubu cyo gukora. Uyo nuwo gukuraho nta bindi. Asha okay. Reka ntegura iyo operation. Nivyo ari kuntelefona umbwira ko wamaze kubiheza kera. We niba ko turi kumanga gasha. Oya boss. Umva nari kubikora nta tutabivuganye. Umviriza. Nta bindi tuvugana. Ejo zo telefone umbwira ko gipata gihema. Uravyumva? Sabwe ngo agirene mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube tubarasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi imbere yaho reka tube turibukanya akabazo kari kabajijwe mu kiyago ca Igor na Kanyenyeri turabonye ko ibimenyesha makuru bivuze inkuru idatohojwe neza itera umudugararo mbega namwe niko mubibona intererano z'uno munsi katuzihere kuri Eric Iranezereje avuka mu Vyanda mu ntara ya Bururi muri commune Vyanda ku mutumba wa Bugeni ariko akaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati iyi kinyamakuru gitanze inkuru idatohoje neza biratera umudugararo mu bantu ati kuko uwavuzwe ashobora kuba ariko ararenganywa ati rero iyo ashengejwe biramugora cyane kwiyumva neza mu bandi atabanyimenyesha makuru rero bo kwitonda cyane imbere yuko bashikiriza inkuru yari yo yose bakirinda gukoreshwa n'ibishobisha ati kuko igikorwa nico gitanga ishusho y'uwavuzwe canke icavuzwe
Bertrand umunyeshuri muri kaminuza yitirirwa ibiyaga binini Igice yagize ati yego cyane abamenyesha amakuru iyo batanze inkuru idatohojwe neza irateza umudugararo cyane ati kuko aribo batanga inkuru zuvirizwa na bose ati rero iyo batanze inkuru idatohojwe neza irabiba inzanko mu migwi y'abantu badasangiye ivyimviro na cyane cyane mu kugwiza ibihuha ku makuru baba bumvise. Undi munywanyi yatwandikiye ni yamuremye Rishara aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga aho yagize ati ibimenyesha amakuru n'ibikoresho byo gushikana inkuru kure ku bantu benshi mu kanya gato ati ndemeza ko iyo bitanze inkuru idatohojwe neza bitera umudugararo ati kuko abantu benshi barakurikirana ibimenyesha amakuru abamenyesha amakuru abari abantu bize bazi ubwenge ati iyo batanze inkuru abenegihugu bato hamwe n'abandi bakunda gukamisha ibihuha bacafata iyo nkuru ko ari ukuri ngo ibintu birinze bivugwa ku maradi ivyo bigatuma haba ihungabana mu kibano ati ivyo bavyize bamenyesha amakuru mu gutanga inkuru bo banza bakayitohoza neza ntibagire aho bahengamira mu mvo yo guteza umudugararo mu bene gihugu. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Nduwarugira Samuel ava mu ntara ya Muyinga muri commune Buhinyuza yagize ati nisunzi vyabaye kuri Igor na Kanyenyeri atego natwe ivyo birabaho ibinyamakuru bigatanga amakuru atariyo ati biraheza bigatera umudugararo ati biratuma haca haba imishamirano hagati y'umuntu n'uyundi ati cyo kwitondegwa nuko umuntu wese yogerageza kuraba ko amakuru agomba atange atangaruka mbi ashobora kuzana mu kibano atagagerageza gutanga amakuru afitiye icemeza canke ubuhamya kugira ngo dushobore kubaka ikibano ciza n'igihugu. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niwa mwati wasomera akabazo ku gice mpejeje gukurikira akabazo nakagakurikira iyi nyifato ya Rudagara yuko akabaye kose yihutira guta amakosa ko badasangiye umugwi kuri mwebwe mwibaza kwiva kuki ndasubiramwo iyi nyifato ya Rudagara yuko akabaye kose yihutira guta amakosa kubo badasangiye umugwi kuri mwebwe mwibaza kwiva kuki akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 reze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'882 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.